Sawa? Mzee neza. Libo. Pamikweni ni hai. Pamikweni ni hai. Cameraman nje. Pami? Ni sawa? Zio anzo bukozi. Likurira bari kitamba yirorera. Ni sawa? Sisi. Umva Pami. Oya. Pami kuyati yo Pami warahindutse rega wari mwiza kera uvyishura gute Nokati uri henza ubu niho nabaye mwiza gusimba Rahira uko yabimeze impuzu ihenesheje Pami Queen Master music, Master beats. Oh my, baby. True love, oh my, wewe. Iranezeza, nawuchunguga, yeah. Iransusurutsa, maze bikamenda, yowe. No sara. Okay, 1 2 amahoro imana bane namwe mwese mukuri ibiganiro vya Isaac TV. Reka tubane tubashimira cyane mudazi ko muri benshi cyane mu hingo itandukanye y'isi muko murakurikira ibiganiro vyacu ariko ndabasaba yuko murose amaliki yacu cyangwa murose ibiganiro vyacu mufasha kubihanahana n'abandi nkuko bisanzwe nkuko mubizi turacari mu kwezi kwa gatatu murabizi yuko ari ukwezi ruragwamo itariki ujya muzi mukuru w'abadamu w'abamama w'abakobwa kwisi je rero guma ndondera cyane abakobwa abaririmbyi kazi ariko rero naho tubarondera haba hariho igituma je ndabarondera i quartier juste ni sawa ani mu Kamenge ni mu Kamenge ani Mirango neni muri Kamenge okay sawa ari mu Kamenge quartier Mirango aho twaje kuvumbura twaje kugwa ko biturumbuka umwe mu baririmbyi kazi bakobwa avugwa ko utuntu twinshi ariko kandi bivaye nuko ndafise tubazo twinshi kubabaza ariko bimwe mu makuru ndamufitiye nuko umushinga nahe wiwe bashobora kuba batamereraniye neza so bikumva z'umuziki ngo ntashaka yuko aririmba ntashaka yuko bigenda gute ariko ivyo byose ukuri kuri he ntabyonze ico rero nshaka nkore ngaha ngira ndamubwira ngende iwiwe n'ukuri kw'Imana navyo namubwiye ngira ndamubwiye ndasabye yuko umwana naje kubirurabe ingene aza kuvyifatamwe umuvumbura imisi yose uragoye welcome cameraman Banyashiro ni sawa meze neza witwa inde Aspani ni sawa imibindi ndwibumbimbo subira mutwe imibindi subira imibindi ndwibumbimbo imibindi ndo wibwe mwakanga premier we subira mutunzi gute imibindi ndwibumbimbo okay nice kabisa reka rero tuje kuraba aba bari cameraman ingoro tubabingene biza kugenda imivumbo byasendeni odi aha niho asanzwe wa Pami Queen okay nyigiza kamera bwira nyigiza mikoro sawa mzee neza libo Pami Queen ni hai Pami Queen ni hai cameraman nje Pami Queen ni hai ari odi Odinga Pami Queen Sawa? Pami? Ni sawa? Na ngai wanyu rero nazimiye Ni sawa? Meze neza?
kwa Pami Queen. Pami bariko barakuniga niho warukivyuka rahira ingo none tu fasha nzimiriza iyo televiziyo wanze bukoze iri kuriraba ariko itamba yirorera ni sawa none ayo uri mwene wa Pami Queen oya erinde zima kwanza uyo muziki kuvugira hasi unuzayizime Pami Pami oya umva sisi umva Pami oya Pami Queen razi ndakubwire ikintu ingo kasi ndakubwire oya ingo ariko uraberewe musa neza waruvyutse none ushaka ivyama kamera vyama kamera vyaheze ingo none tuyage mbe Messi ari sa mushingana ni uri mushingana ni uri sa uvyutse ugwaye gabanya mutama uyo ni gwawe nahaja rigaheruka kwibaruka muta oya prema jewe sa oya je ndagenderanira je ndatemeranira ngowe rero waripoteje wibaza ko ntazogufata. La femme est très spéciale, originale, et c'est pourquoi l'homme quittera sa famille pour sa femme. Et la femme est un être dans l'humanité tout entière, nos paix sont détachées. Ah, c'est formidable! Oh my God! Ni vyiza cyane. Pami Queen, nacireka ndagacishemo. Ubu gushika kuri umwanya ufite indirimbo zingana? Bon, hari indirimbo mfite zonyine ari kera jenyene ndi kumwe na Bina. Mais zonje jenyene ndashika 4 bahuye ati yo Pami warahindutse rega wari mwiza kera uvyishura gute? Novuga ati urihenza ubu niho nabaye mwiza gusa. Kahira. Uri wabaye mwiza kurusha. Bon, ego. Ubwiza bwawe buhagaze. Ubiravye we. Bamfashwe neza mu rugo. Ego. Nta stress ntaki. Birashika ukiraba mu kiyo, of course. Sivyo? Biravuga ati merci Dieu. Ikintu biraba gusa no bavuga ati nukuri mana ego bre n'umushinga nayo wawe basakunda kubwira ati mada nukuri soit twinga neza soit tufise amaso meza soit nziza soit tufise like nziza ufise oya bonye ndashima Imana bimukondi kose ko deja ndakomende ariko hariyo kimwe mushinga nawe wakunda cyane kuruta ibindi oya akunda byose je ego cyane kuri ari munzu we guma mu cyuma ari kukubaza ibiraho sawa Pami Queen vuba cyane turindira ibikorwa bishasha cyane warabihevye ko jya makuru mfise ngo mujingana wawe yarakubujije cyane nshaka ndikura mu by'indirimbo kandi meruka igero twigize gukorana waratubwiye neza yuko hari ikintu gishasha kije bon sivyo ntiyapujije vraiment hariho ikintu gishasha kije justement ntibiracari muri studio eko ariko vuba nzorekura ko gishasha collabo canke ni wenyene bon hariho collabo aje yene izovana nzora bikibereye bari ntangura gusohora okay mu gusozera ibibazo bya stress gato hari ibibazo nkunda kubaza byo gustress umuntu gato gira barafise umwana w'umukobwa ndavyibaza urifuza yuko azomuririmbye niba ariyo ntoyi bazofise nta kibazo bose ndomushikikira nuzotinya yuko abahungu bo mugirira iki sinzotinya ko nanje umuvyeyi wanje ntiyatinya ko ngo ngirira iki isifika umwana wawe umugurukira nk'umuvyeyi kumubwira ati ibintu bimeze uko nakindi muri telefone yawe umushinga nawe yitwa mi amor bisigura mon amour wero no muzina nyingira ndamuhindura izina yitwa mi amor mama yangu we
abakobwa baba barembye kazi ni benshi uhora babona benshi cyangwa kumenya umwe gusa ururavuga ati urya aririmba nkuko je ndavyifuza. Bon ça tugiye kubira Isaac nta uririmba kwe n'uwundi no umuntu wese afise abivanye n'ingene naguza abivanye n'ingene uzumuziki wewe umuntu umuririmbyi kazi aririmba gushikana ushaka bavuga ati kurya cyane benshi vraiment twasumwe shaka umwe gusa ateza kuba basi muri abo benshi tugira sumwe kuko ni benshi cyane muri abo benshi tugira umwe Sean Queen aririmba neza cyane aririmba bien okay muri ivyo hanura ati habihebe ati nukuri je mbona umenga nivyo aragerageza ariko nabihebe abari umuhungu abari umukobwa mbona kuko deja ikintu inzuki jawo nuko ufise impamvu kigiyemwo mbona ushaka kumanura ngo abihe kandi biri mu maraso yiwe. Okay turacyari ibibazo vya stress biravuga yuko umukobwa ari abayisugi umwanya munini soit mpaka kurenza imyaka 25 akiri vierge nkuko bivugwa ngo birashobora kumuzanira ikibazo muri we ivyo nivyo cyane avandi plan nabyo uratohoza we so bazundi musinabaje muganga. Okay sawa twarakubera Pami Queen yes or no ibibazo vya yes or no ego canke oya sivyo Natasha ni mwiza kuruta Stanish Isaac shaka kuntera yes or no wose ni beze mwese ni mwiza ukwiye yes or no Igishira uzi Lolila sora clip nziza cyane kuruta Fizo. Wose sora nziza donc mwese ubwega ariko. Satbera ruta Double J kuri ni. Yes or no? Bon, yeah. Na No. muruta bose bafisuko ariba kwa ukwiwa mwese arimba ukwiwi. Kandi bose arimba neza. Okay. Impunzu Pami Queen atokwambara. Impunzu no kwambara. Impunzu Pami Queen utoshira ku mubiri wawe. Naho bo gwamaye. Impunzu no kwambara. Uko yabimeze? Impunzu ihenesheje shaza kuvuga. Bon impunzu nyene hari impunzu ushaka kwambara nyene kubona ko itabere. Ma couple yose uzi muri industry ya plus 257 couple li preferi wawe ni couple y'abandi couple preferi avyo zamwe ganda yumvira yo sabumwaye nava mvuga ko ari wanje. Okay nice kabisa twari kubira na Pami Queen umushinga nawe ni mwiza nyine hasubona wibaza yuko okay of course wibaza umuravye ugereje kumuraba ati kuri bebe cyenda gukundira iki ikintu cyagukweza wanashima kiri mu bintu wishimira cyane ku mugabo wawe. Ndishimira comportement ye gusubira ibyo byose bibatse comportement cyo kuvuga ingeso uko ameze uko ateye. Félicitations. Merci. Iyo ndirimbo nshasha yitwa oya ni surprise Isaac. Ni surprise ndire surprise ariko kandi biravuga yuko mwigeze gushanya na Beblina nivyo oya sivyo bra uruka guchatinga nawe ryari nubura message n'icyo twavuganye mwavuganye ibi cyo byo waje indirimbo ya nyuma uheruka kumviriza mu Burundi ni ya indirimbo ya nyuma kumviriza Stefan duzemo indirimbo z'abarundi no simbona iyo nabwiye ko kenshi jewe iyo hasohotse umuziki musha mu Burundi cyangwa umurundi kazi ndakunda kuyitesha je mwanda ifite mu telefone rero kenshi ndiko ndumviza umuziki cyane ko ndumviza izi wacu rero sinovuga ngo ni cyane Pami Queen aruhuka kuri Rabis ryari kuri Rabis kwa maziki ntajya muri ville vraiment sinovuga dollar igeze kuranga sense mengara kose mengi kuri 2006 Okay nice kabisa Pami ndagushimi urakoze cyane neza. Okay nice kabisa ariko muri na Pami Queen umuririmbyi kazi aje atavyorosha kuri channel yawe witwa nde kuri YouTube. Bon channel yanje ni Pami Queen official nishasha nishasha oya bon hariyo nahora nkishava narataye modo pass na email ba create nishasha bon yasha nishasha turakene ko dufita Facebook na WhatsApp ofishima ko dufitia application mu Burundi Facebook kubera iki kwa WhatsApp simbana ko iro sha communication cyane ariko wa Facebook si vyata nitufasha kumenya amakuru fast irafasha kumenya amakuru mugabo na WhatsApp muraro. Okay urakoze cyane nitwa Isaac Class gira subscribe like na share tegura na Pami Queen abakunzi ba Isaac TV ndabatumiye ugira subscribe kuri channel yawe okay canke s'abonner donc kugira tubandane tuteze imbere hari ujya amaze kubigira ujya amaze kugira subscribe bamwitwa gute mu gifaransa
yamaze kugira subscribe bamwita gute abari mu abone wa babita mu abone utarabigira since mwana Ebane, behind the camera, merci sana Enizo, Lokinene, ciao. Yego amahoro. Amahoro. Imisi myinshi. None mu gisakara murakomeye. Bujumbura ni sawa nuko. Ninabona ko tumeze neza. Sanga wasutwe. Zabijumbu na hejeje se. Ntwari watumye akazi. Abonetse. Yasho. Chanzino nabaye mu boss ngo canubaka amatwarete nga iwacu. Merci beaucoup muyomba. Ya! Bujumbura. Naona breme vie. Man, toto town geno. Mama ya mabwate we uzoyashobora. Muyomba nabatanaga. Twagiye. We manwe, ibujumbura. Topira muri cyo cyose cyawe.